Ndabahaye ikaze mwese aha kuri Tuyagire Vanessa, nkaba ndabashimira yuko muza kwifatanya nanje. Ndashimiye abakoze subscribe, ndashimiye abasangiza audio canke video zanje abandi, nkaba ndabashimira kandi ko kubakoze subscribe n'abandi mwese musangiza ibiganiro vyanje abandi, mukore subscribe nimba uri mushasha ndaguhaye ikaze, kora subscribe. Hanyuma agenda umu activiste nkakora commentaire uko jewe mba ndabibona ku makuru aba ariko aracicikana mu karere canke rimwe na rimwe na hatari mu karere mugabo nuko biri. Rero murabona iyi foto ni foto y'abasirikare b'u Burundi. Nashaka tuyage ukuntu umukoroni yankanisha abavukanye. Umukoroni yankanisha abavukana akabigira bigira nkana, kandi babandi bavukana bagahindukira bagashikurana bata mu ncamake bakabona ko ari umukoroni muga kubera turi brain washed nyene mu mutwe twamaze kozwa, ugahindukira ugasanga kuraryana na mwene wanyu kandi wabitumye hagati yanyu ataco na kimwe mwapfa, ariko ikintu nyamukuru ari umukoroni yabishatse. Ibi nivyo nshaka ko tuyaga ngaha. Mbere rero yuko tuyaga ibi vyo ngaha nagomba manze ngo ndabamenyeshe umwasi ngo wa mbere ubu ngo mu gihugu c'u Burundi agezweho. Abeshi mwarumvise audio yacana canyeko mfise agacavu ndiko ndidogera nayicishije kuri WhatsApp group, ndiko nidogera abagiye gushengerera abakoroni ngo babakomera amashi ngo yuko mu ncamake ko ari kubashimira ko bishe President Nkurunziza, uko bobo abo barundi bavuga ngo kwari kubashimira yuko ngo babakuye kw'ibihano. Ariko ibihano murazi neza mu Burundi nta kintu kimwe bari bakoze c'igihano, ahubwo abazungu bagiye kubita kudeta bahurira bagiye kwikubita hatariho ku ntare. President Nkurunziza arahagarara abamagabo arabaminuza, amaze kubatsinda bamutaka ishavu ngo bamufatiye ibihano. Mugabo si igihano c'uko yakoze ikosa, ahubwo ni igihano c'uko atemeye ngo bamwicire umuryango bamuturatuze. Ubwo rero mwarumvise ejo bundi abazungu bamaramaye kubera ubu bariko bararondera abasirikare babagwanira muri izi ntambara zitatu bariko barasotora muri Congo, yo kugwana na China bafata Taiwan, niyo kugwana n'Uburusiya bafakiriya igihugu kindi cegereye Uburusiya. Izo ni ntambara bashaka kujamwe, mugabo barazi neza yuko bakeneye bande, bakeneye aba melanated, abantu bafise ukurinda mu mutima no kurukoba, abirabure benshi. Ni ngombwa rero bace begera ibihugu birimwe abirabure bavyegereze. Niko rero guca basimbira i Burundi kuresha, bibagiye ivyo badukoreye 2015. Bazi Burundi mburumburumburu ngo tubagiriye imbabazi. Imbabazi? Ugirira imbabazi gute President mushasha uvuga yuko hari hacumuye President Nkurunziza? Ubu umuntu asigaye acumurira uwundi? Ubu aba president batwagwira hazohora hacumura umwe hace hatwaga uwundi? Iyo mbabazi utagiriye President Nkurunziza kiriho ugiye kwigirira umupresident mushasha n'imbabazi nyabaki. Ariko ivyo kwa sendede ntaco vyababariye, bo babonye ngo ari ibintu vyiza, ngo nivy'ukuri ngo babagira imbabazi. Ati tubakubita ni miliyoni amajana 4 y'amadolari, ati tugomba tubahe. Twaragucumuye ko utugiriye imbabazi udukubise n'amamiliyoni. Ico kintu umuntu yiyumvira ciyumvire nawe. Umuntu yagucumuyeko umugiriye imbabazi atanagusavye ikigongwe. Mwumvirize ukuntu batanga imbabazi, ahubwo basumbya na Yesu gutanga imbabazi aba bazungu. Guko twebwe mu ijambo ry'Imana abakoroni batuzaniye batubwiye ngo imbere yuko Imana ikubabarira ngo urihana ukemera ikosa hama Imana ikakubabarira. Ariko bobo ubu basiga basumba na Yesu. Ubu nguracumura bakakurindira umunsi bapanze ngo bakazokubabarira, ngo niyo tagitiki ihari. Ariko ivyo byose abasendede baravyemeye, ati bari baracumuye koko. Ati kwanza bo ntibemera ko baba bacumuye, yumva hari hacumuye President Nkurunziza wenyene, bakemera yuko ngo bagiriwe ibihano ngo ivyo ngo bagiriwe imbabazi ngo ivyo ni ibintu vyiza. Urumva bo ntibabona ko bari baho ubusa ngo yango baragiriwe imbabazi ngo ni ibintu vyiza, ngo nukuza rero gukomera amashi ngo umuntu aheruka kubikira President ngo yuko yabakuye kubihano. Ishavu rirambengenyura mburu kongira ndavuga ati abirabure kweri dusigaye. Urumva aba bazungu ravuga ngo turi bigugu, ariko dusigaye natwe
tubibereka mu buryo bumaramaje harimo no action yo kuja gukomera amashi umuntu yaguhekuye ngo umushimiye yuko yaguhekuye ngo kandi gukamushimira yuko yongeye kugaruka. Hari n'igihe ashobora kugaruka aje kurondera kuguhekura kandi mugango ivyo rabimushimiye. Murumva yuko ubwo ari ubugugu bwo kugwego rwo hejuru. Rero ngo kubera ko navuze ngo yuko ngo hari mu bugugu Jawubu ngo banshize kuri most wanted list ngo y'abantu bakeneye kwicwa ngo muri diaspora ngo b'abarundi abo ni bande nimbonera kureza wa sendede ariko si sendede yose ndabisubiyemo si sendede yose yavuze ngo nicwe kuko fise abo tuyaga muri sendede bakurikiranira ibintu hafi abantu batashaka yuko mbaho nabo bantu bakorana nabo ba generale namye mvuga ngo nibo bantu ngo hageze elimination ngo jewe ngo ndumwe mu bahutukazi muri diaspora ngo most wanted ngo urumva ngo ndumwasi wabo gusumba niyo mbare ngo ndumwasi wabo gusumba bari y'abamaragarite barankitse ndumwasi wabo gusumba nabo bakoroni bariko barabatikekeza muri 2015 ngo kuri liste y'abasi baba bangamiye ngo ni Madame Vanessa munyumviririze bwo Burundi. Ngo rero inama zarabaye mu magroupe yabo ya WhatsApp ngo yuko ari gukora ibishoboka byose ngo bakagira ngo elimination. Navuze ati karibu ama audio menshi narabasubije ati karibu kabisa munyice kandi munyishe muzondye nta kunyica mutinya mazanje muzifise ubu nyicundye kuko nimba udashaka kundiya unyishirike nyica undye. Rero abaza gushaka amantu z'ama message izo audio norabakunda ndazishira kuri canke nogira live ikiganiro ca live nkazikina muze gukomentinga munsi abashaka ko tukogira ico kiganiro c'ivyo bintu. Ariko rero reka hatwiyagira ukuntu umuzungu ateranya abagabo babiri bavukana bagasubiranamwe. Mwese muribuka muri 2015 yuko aba banyamerika n'abayeropeye kujya nyene babiri bavuze ngo biga kujya nyene ari abo bavuze ngo bagira ikigongo Burundi murazi karibo baronderana president Nkurunziza aruhukire mu mahoro. Hanyuma rero muri 2015 president amaze kubananira mwarabonye ivyakurikiye byose. Mwarabonye igihugu kuntu bacugaranye. Mwarabonye president Kagame atkekeza Burundi ngo president akifungirana mu nzu ngo ibintu byinshi muzoje kuri Gisovu ni wakuda kugashirako. Ariko impera n'impera intsinzi yabaye hehe ku Barundi kuko abarundi barashoboye kuba mu bworo barigumya mwarabonye yuko president yakoze ibishoboka vyose kuko bari bamutanguye kera. Ubwa mbere batanguye gusotora Burundi babicishije muri Janete Kagame aho Janete Kagame yahora agenda agafata ingya zose mu Burundi mwiyera agahendagiza abantu benshi bakarangura bantu b'Imana mu Burundi abantu bararima bakaruhukira kurima guko ibintu vyose baca babidandaza bikaja bukwa mu Rwanda bagaca babigira process bagaca bavyanda muri Amerika. Yafu y'ubushera yamafu y'uburo yamafu y'amashaka mwese muravyibuka ibika amavoka ibiki byose president Nkurunziza amaze kubibona uko aho hari imbere ya kudeta president yafashe ashiraho amategeko yuko bura province yose ivyo yimbuye bidashobora kuguzwa bisohoke province biteza kuguzwa bidandazwa muri province bisohose province naho biteza kugugwa n'umushoramari yanditswe muri leta zineza. Abega abantu bagenda barangura utazi yo babitwara barabuzwa. Ubwo nyene inzara ikirapotera mu gihugu cy'u Burundi. Iryo ryari tukisha bashaka yuko abantu babanza kwicwa n'inzara baje ngaho bavuga ngo bakeneye imfashanyo bazane vya bigori vy'amantuzeye birimwo amantuze y'amakemiko yabo. Bamaze rero kubona yuko ivyo binaniwe bagatera irya ntambara bakabonera naniwe. Mwarabonye yuko bagerageza kuri Kagame ngo nakoreshe ngo abo bita ngo Red Tabara niri M23 barabukuntu bosotera igihugu kandi mwibuka yuko Kagame ibi babikora i Burundi yarasanzwe afiseyo n'ikundi yindi yabari y'abantu nyene bo mu Rwanda cyane abanyamurenge n'abandi bugwaruka gwishi yivye mu Rwanda batwaye muri Kongo kuza baragira ante biba mu y'agaciro bashora kugira ngo ya kontara y'aba koroni ibindi ko nababwira n'ibintu mwese munsi. Ariko umugabo muzima yarabadesevye Kagame amaze kubona inzira y'ukuntu bayashora amaze kubona ukuntu bayimba yasigaye yimba yishorera arahindura ya kontra. Noneho rero bashavuye ubu bariko bagerageza gukuraho Kagame mugabo biragaragara ko bashaka kuhashira Burundi. Ati bako bahashira Burundi gute? Ubu
bantu bose bari bagarariza Burundi bakaja mu Rwanda bari akazi karabananiye amahera y'umukoroni nababwiye kataribwa n'amahera ya shetani akazi karabananiye ubu babakuye ko amaboko ubu bagarukiye Burundi buko bujabukana abantu benshi babasoda muri Kongo ariko rero aho ubu ikibazo kiri ngaha ngo bariko barajabukana n'imbonera kure murazi yuko ari urwaruka rw'abasendede bakiri bato n'abantu bakiri bato mugabo batari mu gisoda ariko ni nka kuya kwa daso mu ncamake mu hariya mu Rwanda ni nka daso canke muri Tanzania ni nk'abo bitabasungusungu bobo bajejwe umutekano lokale nta bigwanisho baba bagendesha ariko bagakoranira hafi n'abanyamutekano n'abakora umutekano abapolisi n'abajeje iperereza ubu rero ngo ariko barafata nabo bantu zimbonera kure bazijabukana muri Kongo ku nguvu imbonera kure nazo murumva ko n'izina ari imbonera kure ati harimwo abansi ubu umbonera kure batumye ko ngo nuje tugutware muri Kongo kanka ubwo nyire bacaje kumutora bakamwica nta nuko bamufunga ubu ngo baca bamwica ayo namakuru ariko aravugwa ava mu gihugu cy'u Burundi haba ngo mu basirikare nabo ngo hari habo batwaye ngo bageze ku mupaka w'u Burundi na Kongo ngo baranka baravuga ati twebwe rero ngo bara basirikare bashika 30 harimo n'abagenerali ati twebwe rero ntidushobora kujabuka kukubera ko ntitubona iceti kitujabutse sico bavuga ati mwara vyasete atreka tuze kurondera ico ceti ngo baragiye bazanye insoro n'abasoda bakomeye ngo barabarasa bose ngo barabarashe abo basubije inyuma n'abagenerale ngo kubahambisha iteka ariko ngo abandi bose bace batamuruzi ibi ikuvyukuri murumva yuko abakoroni ubwa mbere bajyanishije abarundi baricana muri 2015 bamwe bari benshi basaziye mu buhungiro imyaka 7 wari wamenyereye kuvyuka neza woga baguha indya ku meza harura imyaka 7 wicaye mu gihugu kwa Kagame witwa impunzi nukuri wo buru ba Tanzania canke Uganda hako witwa impunzi mu gihugu ca Kagame ubu bamwe baramaze gusa nabi abandi baramaze gupfira mu ntambara za Kongo abandi nta wuzi yo bari mugabo benshi basa nabi cyane noneho rero umuzungu ntakina ni bantambira kaje nka runyota umuzungu murumva yuko ubu yamaze gutangura gukoresha abarundi nabo kandi ngo amakuru avugwa mu bijanye abo bagenerali nyene ngo bemeza yuko ari ngombwa amahera y'igisirikare ngo azarava muri Kongo ngo vyanka vyakunda rero nibagende izo mbonera kure n'abasoda ngo nibemere bajabuke muri Kongo ariko jewe abarundi narababariye abantu bo muri politike kirazira ko atambura uri behind umwegereye kirazira umunyapolitike naho ubumushigikiye kirazira yuko umwegera cyane kirazira yuko uji imbere ngo agukurikire kirazira yuko mugenda side by side umunyapolitike mureke atambure intambwe 10 nawo muji inyuma gahoro gahoro kirazira kumwegera guko umwegereye aragucurika akagucuranguza urumva akagukoropesha akagukoresha ivyo ashaka byose guko uba wamuhaye umutima wiwe iyo kunze umunyapolitike nukuvuga ni nkuwo warongoweko agukoresha ivyo ashaka byose mu nzira zose ashaka naho nyine wa warongorirwa hatakubaha abarundi nabyo bari none nk'aba bagenerali iri kosa bariko barakora yo kujabukana abantu batari mu gisirikare official aba basirikare bobo ikintu novuga kuri aba basirikare bariko baranka kujabuka muri Kongo bariko barihenda tiguki nabo basirikare ubaye umusirikare uba wabaye intuzeye babitangwa iki barya abantu bitoreye kuzopfira abandi uba umuvolontaire haba icete kivuga ngo genda haba atacete kihari abakurongo bavuze ngo genda utegerezwa nico mwabereye abasirikare nimba babahenda ngo mugiye kuba mu gisirikare mube mu Burundi muze muri kinira umupira mujya mu hari amakambi ya gisirikare mukina amakarata murya gusa barabahenze akoriko kazi mwemerewe kuzamuraja hehe kugwana intambara zose umunyapolitike yumviriye nimwebwe atwara mu ncamake muri abakozi umunyapolitike ntimuri abakozi b'abanyagihugu abasirikare bakuye gutabura yuko muri ibi bihugu byacu turimo muri Afrika ndetse n'ibihugu turimo murabibona n'abasirikare ngaha base gufasha incandago mwarababonye ko bose babirukanye mu gasho mu kazi uwisamo kuba umusirikare ububaye uwo bita ababoyi b'abantu batunze babatunzi ubusa neza wambara neza ukoreranye n'umuntu w'umukire mugabo ukora ivyo kubwivya byose nta oya ntaki kandi no mukiruhuka kurungika shaka no mu gisirikare nuko mwaramaze kuba kwihebera igihugu nukuvuga bazobatwara aho mushaka habaho muri Kongo habaho igihugu cyose bo basitwaramwe ntimuzokwanka
ushaka kwanka naho udemisiona karuka avuga ati genda avuye mu gisirikare ngiye nyene kwibera uwo ngaho biketse naho kugiye kubera udashaka kubakorera bagashobora kukwica. Ico nico kintu abasirikare bakwiye gutahura. Ikibazo je rero sindagifise ku basirikare kuko ivyoshikira abasirikare vyose irya decision yo kuja mu gisirikare niyo yiyo nyene yo kugira niyo yiyo. Ni nkuko bavuga ngo baye umupasiteri ngombwa ntuzokwigera usoma imisa, ngo baye patiri ngo ntuzokwigera uyobora imisa, ntuzobatiza abana, nivyo ugenda ubizi ibintu bikujanye. Abasirikare rero b'u Burundi bariko bararasana, bamwe bagambaraye abandi bagamburutse. Ico ni kwintu kuvyukuri bakwiye kumenya yuko arico cabatwaye gukorera abantu mu nyungu zabo bantu apana igihugu. Rero aba basirikare ni ngombwa ikintu cose abageneralo baba bariye bazogikora nico baba yaremeye, kandi ikindi naco bomenya mu gihe aba bazungu bamaze gutangura gusunika ayo mahera yabo, abo bazungu bategerezwa gukora iki? Bategerezwa gukora ibishoboka vyose, bateza gukora ibishoboka vyose ngo bakoreshe abarundi nabo ntibashobora kuraba ngo bamenye ngo aha twarateranijwe nabo bazungu bari abantu batunye kwa Kagame mu Rwanda, ntibashobora kwiyorosha ati twebwe dusaba imbabazi abarundi bagenzi bacu tugaruke mu gihugu twiyubakira igihugu. Ntibashobora guko bobo baracafise cacizere. Iyo udafise vision, iyo udafise confidence, hari habama bakubonera bakakugira confidence yabo. Muri ico gihe confidence yabo rero igukoresha ivyabo bo bashaka, vision yabo ni ibikorwa bashaka siyi wawe. Bisaba ko bagambukira bari abantu rero bavuye i Burundi babesha ngo ababakoroni ngo bazobafasha ngo kuja ku butegetsi ngo bari kumwe ngo nabantuzeye ngo bari kumwe n'abakagame. Murabona yuko ababakoroni ubu bamaze kwa nka Kagame base na bariya, none bariya bazoca bajahe gusazira mu buhungiro ku bintu witeye ni ibintu vy'akamaramaza. Abana babo bariko barafesinga abuses y'abantu abanyarwanda bari mu Rwanda benshi n'abantu bagayana cyane batukana basuzugurana. Abana b'abarundi n'abarundi kazubu hari abafesinga racism y'ubugesera, mugabo abavyeyi babo kuguhadikiriza ngo hari ibintu bemerewe n'abakoroni ntibariko baratahana abana babo basazire mu buhungiro bavyare mu buhungiro. Aba bakoroni ubu bariko barakorana n'u Burundi. Vyo nashika gatoyi. Murabona ukuntu politiki kintu yituma ndababwira aba politiki mu bigirira inyuma. Byo nashika gatoyi uno munsi president akavugana n'aba bakoroni ati jewe nta kibazo imbonera kure nshobora kuzirungika muri Kongo, ati ndami ico muzonkorera mutegereza kumvisha Kagame yuko arekura bari abantu baze mu buhungiro hanze, bashitse hanze wa mutahe nabasohoreza ucuja ko muce mubanzanira. Kandi ivyo koreka guko umuzungu ashaka inyungu. Umuzungu ntaraba ngo murashikurana naho mwa muri amahasa, ntaraba ngo murakurana ku mutwe, ntaraba ngo no mukoranira ivyo ashaka muga mu nyungu ziwe nta na gatoyi. President yamaze gufata president w'u Burundi ubu yamaze gufata intuzeye inkota, yamaze gufata inkota nayo murazi ko abana inkota ndende uwayirabuye niwe yohitana. Babandi bariko barivyigura ngo bagiye kurana n'abazungu kinwa funga, kandi bamwe muri bo bana babo baramaze no gupfira mu ntambara. Mwarumvise yuko bamwe muri bo Kagame yabinjije mu gisirikare. Intambara bazoja kurwana si intambara yabo kabisa, bazoja kurwana intambara ya Kagame uko Kagame abishaka, nkuko abazungu babakoresheje mu gihugu cabo bagati igihugu uko abazungu babishaka. No kuri Kagame niko nawe Kagame agiye kuzobakoresha mu buryo Kagame ashaka. Iki nico kintu iyo ubonye umuntu misi yose aguhitisha mu ngo gusambura urwawe wisamburira ko ucumenye mugamba gufite katari mwiza, umuntu akubwira ngo isamburire ko abagufitiye umugambi mubi cyane. Nivyo aba bantu bakoze. Rero barundi kazi abanyarwanda kazi, murabona ibintu biri mu karere ubu birakaze. Gusa ikibazo ndiko ndibaza ntabwo ibi bintu byo kwica aba imbonera kure za se kujabuka, ntabwo ivyo baba ibintu bizohindukira inyuma y'imyaka ukumva ngo hatanguye ngo gufatirwa ibihano. Hari n'igihe wosanga n'uwo president nawo afise benefite ubu mugabo muri kazoza nawe bazoca abanyene bamuhagaze iruhande bamubwira ati he tuzi n'amakuru ati igihe wari kuraja muri Kongo twarumvise yuko hari abantu wagiye wica, ati bimbonera kure batarabasirikare official, ati burabihanirwa ugasanga n'umutego bamuteze. Aba bantu je nemera ko batega aha ni hose aba bazungu baciye babanyepolitike. Ikintu je nishizemwo mumbabarire, hari abantu bumvise mvuze abazungu bababara, ariko mumbabarire iyi ni views yiwanje. Ahantu hose baciye bataguteza amagunguma y'amahwa bagutega imisumari ya kanseri. Je nivyo mbona
nta hantu na hamwe bagenda ngo inzira ibe nziza irongoroye wowe nawe uhace ntukomereke, nta hantu na hamwe je ndabona. Hanyuma biravugwa yuko ayo mategeko yose yo gutwara imbonera kure ku nguvu ariko arafatwa n'uyu Generale Bunyoni Guillaume, ngo niwe atanga ayo mategeko yo gutwara abo nizo mbonera kure ku nguvu. Ni nawe ngo atanga amategeko yuko ngo abase ngo ari guca babica. Nta wuzi yuko ari amategeko atangwa nawe afatikanije n'abagenerale babatwara. Nta wuzi yuko president nawe aba yabimenye yuko babatwara, ariko murazi yuko president bari generale mukuru w'ikirenga, ariko ko bimaze kugaragara mu gihugu cy'u Burundi n'abarundi bibara bizisa gaseseshwa rumori. Uyu mugabo Bunyoni araganza cyane abandi bagabo bose, abandi bagabo hajya president baba abandi harimo abagenerale bandi babifadikanijemwo, mugabo nabo bagenerale bari kumwe nawe ntibari aggressive. Naba ba diaspora baba bimbonera kure ngo bagiye gutangura kumpiga, nabo nabantu bari muri kahuni imwe n'uyu mugabo. Rero ikintu ntaramenya nuko ubusumbane buri hagati ya president na ministre wa mbere. Je nahora nibaza yuko president nubwo yoba ameze gutari washobora gufata ijambo rya nyuma, ariko biragaragara nawe yuko security yiwe yamabona yuko itari ijana kwijana, idatomo ijana kwijana. Nibaza nico gituma kenshi na kenshi ivyinshi abireka uko abibonye kugira ngo arabe ko bwoca kabiri. Ariko abarundi bamaze nabo gutangura kwidogera ibiriko birakorerwa abakongomani muri Kongo, guko murumva yuko ya makuru twumva ngo barashika ngo bakiba bakagira ntibya bintu nivyo. Hera muntu ari ndani mu gisirikare yamaye makuru yuko ivyo bintu ari bitabeshi burimwo. Urumva mu ncamake babarungitse bagende kugwana, mugabo kandi no kurondera amatungo. So kugwana gusa ngo bagwane na Red Tabara, bagwane n'imbonera kure, ngo imbonera kure n'abasirikare b'u Burundi bagwane na Red Tabara, ngo bongere bagwane niyo M23 oya. Nukugenda mu mugambi kabisa wo gucokorora Kongo ngo bakahiga amahera. Urumva yuko ibi bintu je mbona yuko umenga aba bazungu bagomba batanguze za ntambara zo mu za Syria, Afghanistani, za Pakistani, hehe haba bahitiye baza baravuga ngo bagiye ngo gutera intambara. Mu minsi muzoza bumva ngo batanguye gukoresha drone bagenda batakumanya gihugu nkuko bakoze mu za Iraki, babesha yuko ari abansi. Abarundi ndetse s'abarundi gusa, abirabure bakwiye kumenya umutego batezwe. Bakwiye kumenya umutego batezwe. Umutego watezwe ni umutego wa samaza bene itungo turisahure. Samaza bene itungo turisahure. Ni nka kurya muramaze kubona mu masoko barya abantu b'ibisuma, haraza batatu umwe akinjira akabara kubaza ibiciro. Aha woshobora kunyereka bigugwa ngahe, ugurura ndabiki, hajye uri kurafuna umwereka abandi bakaba bari barafata ibindi bintu biri ku ma shelves bapakira bagenda. Rero je mbona yuko ibi bintu byo kuza kumvisha Burundi yuko ngo Amerika ngo na EU ngo bagaruka i Burundi kandi badafashe abo batumye ubwa mbere harimo na Kagame, je mbona yuko wari umutego. N'umutego. Je mbona yuko wari umutego bapanze kugira ngo Amerika na EU biyerekane yuko begereye u Burundi. Ntuze nawe uriya wa Vladimir Putin guko hageze gutera Afrika namanemeranye ko aba bazungu bose babarimo, bose Europe na Asia bose bari kumwe. Hageze gutera Afrika aba bantu bose barakorana. Vladimir Putin nawe ashobora guca abonana n'imigwi igwanya u Burundi ati natwe tuzobafasha. China nawe agaca abonana na Kagame. Urabona mwabonye yuko ngo president ngo yagiye ngo muri biriya bihugu by'Abarabu, ibiga byose n'urukwega kwegane bashaka bigaburemo kandi nkuko babigize kuza Syria na Iraq n'ahandi, berekane yuko bamwe bashigikiye bashigikiye aba. Hama rero wa mugwi w'abantu zeye w'abamuslima Kagame amaze imisatereninga abantu babeshe ngo naba terroriste bacha batangura vya bitero byo kugirante byo gutera batera i Burundi, babitere Tanzania, babitere muri Uganda, babitere mu bihugu byose by'akarere ndetse no mu Rwanda babitereho bitwaje ngo n'abateroriste kandi ari abantu bamaze kurondegwa. Hanyuma babazungu bahembe Kagame yuko ariko babandanya kumeneja umugwi w'abateroriste bari mu karere, bace bahemba Burundi yuko
babandanya kurungika abasoda bavuga ngo nabagiye kugwana ngo nabari mu ngongo muri Kongo bace bahemba Museveni ivyo nyene bace urumva bagume bakora ibintu vya zigizage bibe Uburundi buryoherwe n'amadolari mugabo hari byinshi ku ruhande rwabyo buriko burononekara mu myaka 2030 uzosanga dusubiye mu kabaregwa kandi nkuko ndabivuze kubakunda abakoroni jewe iyi ni commentaire yiwanje kubakunda CNDD-FDD canke leta yose nzima ubu n'ubusesenguzi bw'iwanje uko ndavyumva wewe nawe wa Murundi we mvuga bikakubabaza shingisha YouTube yawe unawe usesengura ivy'iwawe kugira ngo tube beshi nimba hari habaza ngaha bakumviriza bakavaho bihenze bazi wawe bagire detox mind baveho ubwenge bugiye ku murongo nuko biba bimeze ariko barundi kazi ibi bintu turiko turakwegerwamwe n'aba bakoroni si ibintu vyiza jewe motegwa n'ingoga ibi bintu ni ibintu byo gutuma bavukana bicane bakeneye intambara zizoramba mu karere bariko bariba jewe uno munsi tension ziri hagati ya Russia na Amerika ntabwo ndazemera ko ari izukuri ndababwiza ukuri ziriya ni tension za confusion ba confuse amahanga uwarasamaye areretse ati ndabaho mufyukira abashanda abacakire usamarire urugamba rutahari atiguke nta na rimwe ndabona abantu bagiye kugwana baza guhura mu myiherero ngo ko barayaga muyaga iki mwamaze kwankana muyaga iki ko byari binyoma baba bari ngo yango hajya baba bari muri tactique oya hajya wihenze wari kubigenza kunuko hajya wihenze wabigenza kunuko kandi niyo nimba ni Ukraine nimba ninde bagwanira baba abarusiya ndemera ko batayikunda baba abanyamerika ntibayikunda bose bishakira y'inyungu bose bicage nabo bagiye kuzoba baba victime nkuko Kongo yabaye victime mu karere kose nabo bagiye abantu bagiye kuzoba nyene aba victime bakarere kabo muri Aziya nuko ibintu babiri nuburya ngo abakuru baraga imbwa zikishura ni ibi bintu bibazo twibereyemo ariko ikibabaje nuko umuntu wese agivuze ukuri baca batangura kuvuga yuko ari we bagiye kugira target ntangajwe cyane gose n'umurindi abahutu bariko birukira inyuma yanjewe umugore w'abana bane banyiruka inyuma nakuya kakabira bagabisukamwe amahera ngo elimination ngo tuzomuhiga ngo tumugire eliminated ariko bari abaniyombare bahari bakagame bahari abantu bose bagize propaganda zo gutera Uburundi bahari hama rero nsozera nashaka ndababwire amakuru yabaye atangaje murumva yuko inama yo gusenyura Uburundi yabereye mu Ruyigi inama yo gusenyura kudeta yabereye mu Ruyigi niyo ntara mvukamo ni nayo ntara Magi na wavukamwe Maragarite barankitse rero propaganda zose baravi Bujumbura ko baba bazi Bujumbura bababona Igitega hehe barava bose abo bantu bariko bapanga kudeta baza hariya muri ivyo bigo vya Magi n'inama bazikorera hanyuma iyo message nagize ko commentaire yabijijuguya abasendede bose iyo message ni message urongoye sendede mu Ruyigi nyene nawe yanditse mwumvirize urukwegane ni message yandikiwe mu Ruyigi jewe nanje nayikoze ko commentaire gasaza abarundi bose nanje mvuka he mu Ruyigi kwa bamagi noneho reka ndabatera inkuru ivyabaye gituma ndababwira ati president Nkurunziza yari prophete ntabwo yari president uriya yari intumwa y'Imana je ndavyemereje na kwijana imyegaragambyo abamwe bakeya barayigiyemo ntabwo vyabaye ibintu binini mwarabibonye ko bitabaye muvema kuko nanje iyo message yabujijemwo beshi bavuze ati mbere twapanga kugenda iyo message yawe yahabwe yaduhumuye amaso burya nyene umuntu aza gutambira gutuwa mwiciye ariko ikintu cabaye muri message naravuzemwo nti nsaba Imana yuko imvura yozoba nyagira muri iyo myigaragambyo mukajoba nkuko bashobuja bajoba mugahagarara musi y'imitaka mwipfutse imitaka imvura ikirabanyagira nkuko bashobuja abakoroni banyagirwa icyo jambo muri audio mwumvise iyo audio muzokumvira ikiratambagira nayo ivuzemo ikintu cabaye murakiza saa sita imyigaragambyo murumva ko batanguye gukorana saa 2 abarundi murazi bavuze ngo duhure saa 2 murazi ko baca batangura baca bahura sangapi saa 4 saa 6 kamili haciye hatangura urubura nzokora ka video ndarubashirireho mu rurabe urubura rwaguye rutarimwo n'amazi urubura rwarakorotse hamwe umenga ni ice
hamwe umenga ni ice yo kuri firigo iri kurafyonda ushaka ice ukuntiza gwarakorotse hehe gwakorotse mu Ruyigi neza hamwe jewe n'amagi tuvuka aho nyene habera inama yo kwica president Nkurunziza niho honyene mu ruhande go mu Ruyigi mu dukomine tundi ubwo rubura gwaguye mu Ruyigi honyene aho hantu mvuka aho hantu iyo message yavuye ruragwa mpaka saa munani z'umurango nkuko mubibona rero ubwo rubura ngubwo nari ndiko ndogashira ariko ndagasize k'inyene urubura gwaraguye mpaka saa munani murabona nta nuko hakanye ntakoro kubura ngo ruronona imirima yaho hantu ngo ruronona imirima yaho mu Ruyigi irononekara barundi ko tuvuga ngo turasenga ico si kimenyetso cyuko Nkurunziza yababwiye ngo muri ibihemu muhemutse mutambira abanyishe nicyo nico kimenyetso nabonye jewe nk'umuntu nisigurira ico nico kimenyetso murabona ukuntu urubura rwakubise kuva saa sita kugera saa munani muri province exactement aho bahora bapangira kudeta ya Nkurunziza aho bakoraniye ngo bashimira umukoroni urubura rurakubita amasaha abiri jewe rero nemeranya n'ibintu bibirizi President Nkurunziza yarungitse ngo yanungitse warning bamenyesha yuko bahemutse batari kubahuka ngo baje gutambira abantu bamwishe yabateye amabuye yo mwijuru urubura rurabakubita naravuze ati yateye ruto yari kurungika injugujugu z'ibibura bingana n'inguma ariko bigagira president bikaruha ku mitwe y'abahagaze bashigikiye abakoroni akaba ariho bipatagira bigakubita imitwe igasaba barundi kazi mugire umunsi mwiza mwese subscribe share mugire ibihe byiza bye